ye guhimbazwa amaso yacu yabonye kugira neza kwawe ubereye guhimbazwa amaso yacu yabonye kugira neza kwawe ubereye Shengero ry'Imana mwese ndabahaye mwiriwe. Imana yacu nihabwa iki? Nanje mfise ijambo ryo kugororoka. Imana ishimwe. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 12. Igice ca 12 turasoma duhereye ku murongo w'5 turaza gushitsa ku murongo w'5 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca 12 bere ku murongo w'5. Abwira abantu ivyo kugendeza igihe cabo, kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haraba indugumba, kandi niko biba. Mwaryaryamwe murazi kugendeza isi n'ijuru. Niki kibabuza kugendeza iki gihe? Kandi namwe ubwanyu niki kibabuza kugenzura ikiga yemwe ivyo kugororoka? Niwajana n'ukurega muja kumushinga ntahe, mukiri mu nzira ushishikare kwikiranura nawe ngo ntagukwegere ku mucamanza, umucamanza akaguha umusoda akagushira mw'ibohero. Ndakubwire ntuzohava na gatoya utishuye n'isenge y'imperera. Yesu nashimwe. Tuzaguhagarara kuri uyu murongo w'5 vuga ngo kandi namwe ubwanyu niki kibabuza kugenzura ivyo kugororoka? Naya majambo ngiranye imisi mu mutima, narize cane kijya gice ca 12. Ico gice ca 12 kirimwo ubutunzi bukomeye ugisomye cane. Yesu yariko arabarira yigisha abafarisayo, arabarira ngo ntidutinya abantu, ngo atabubasha bafise ku bugingo, ngo ariko yuko dukwiye gutinya ifise ububasha
ku bugingo no ku mutima ishobora kubita muri Gehenomu. Arongera arasigura neza, yari umutunzi w'igifu, uwo mutunzi yishimiye ubutunzi afise, hanyuma rero avuga ngo yari afise itongo rimera, arabona ko yimbuye byinshi, baravuga ati none ngire gutatereka nsambura ibigega nari nifitiye nubake binini. Ati hanyuma rero ati aza yumva ngo uyu munsi ubugingo bwawe urabwako, ati none ivyo bintu bizobivyana. Yesu arashishikara aravuga ku byo kwiganyira, ashishikara muri ico gice aravuga ngo tube maso turorere databuja n'ibindi. Niho rero yacashika ngaha acavuga ku byo kugenzura, byo kugendeza igihe cawe. Yesu yari umwigisha mwiza, Yesu yaramara amazinda, Yesu yaratahuza abantu, acafata ibintu bamenyereye mu buzima bwa misi yose. Aravuga ati rero iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mumenya neza muti no musi turaronka imvura. Kandi na Yesu yaravyemeje ati niko biba. Ati kandi iyo mubonye umuyaga naho uturutse bumanuko muca muvuga ngo harabindugumba, ati kandi navyo nyene niko biba. Ati none yemwe niki kibabuza ko muzi kugendeza ivy'isi n'ijuru? Niki kibabuza kugenzura canke kugendeza ivy'iki gihe? Tarasubira murera ati niki kibabuza kugenzura ivyo kugororoka kwanyu? N'uyu murongo bene data shengero ry'Imana, kugenzura ukugororoka. Mwene data avuye hano adusomeye ayo majambo, kandi ngira mwumvise no mu gisabisho yasenze, yavuze ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugira nde, byo kugororoka. Yadusiguriye bajya abantu babiri banse guhana imbabazi. Mu gutanga imbabazi ni kimwe kiranga ukugororoka. Kandi Yesu yarigishije aravuga ivyaha bibiri bidaharigwa. Yavuze ku kurogota kuri mpwemu yera, arasubira aravuga ku byo gutanga imbabazi. Yavuze ati nimutagira imbabazi na so wo mwijuru ntazogira gute, ntazozibagirira. Reka mve ngaho ngaruke kuri uyu murongo. Kugenzura ukugororoka, umuntu agasuzuma kwagororokeye Imana, umuntu akaraba kwagenda nguko ijambo ry'Imana rivuga. Turabona hariya mu isezerano rya kera, dusomye hariya mu Itanguriro kiriya gice ca 6, turabona Imana ishingira intahe Nowa ngo yari umuntu agororotse atagira gasembwa imbere y'Imana. Kubera iki? Usomye mu mirongo ikwirikira havuga ngo uko Imana yabwiye Nowa ngo niko yagize, niko yakoze. Yumvira Imana, yakora uko Imana igomba. Hariya mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo 174 havuga ngo
wamana imigabo yo gutungana. Nko mu mutima umuntu akagira imigabo yo gutungana mu mutima, yo kugororokera Imana. Hepfo ku rujya murongo w'5 n'8, Yesu yashishikaye ababarira ati niwajana n'ukurega, ngenda usome ushire kwa amaso, ahubwo niho hari ibanga ryo kugororoka. Ni wajana n'ukurega muja kumushinga ntahe, mukiri mu nzira, mubona handitse ngo iki gaye? Ndabasabe kweri, mubona handitse ngo iki? Mushishikare kugirana. Imana ishi ushishikare uhozeko. Sinzi kirere kivanga gushika. Yarabaye umwizigi. Daniyeli yari yarambukanywe nguko musanzwe mubizi, ariko naho yari yarambukanywe ntiyakoze nk'umuntu mengo ntari mu gihugu ciwa. Yakoranye ubwizigi, yakoranye ibiranga umuntu agororotse, kuko twabonye ngo bagenzi we baragerageje kurondera urwitwazo rw'ikintu na kimwe bo mubonako, ngo bararaba mu byo yakoze byose barabura urwitwazo. Kandi ijambo ry'Imana ryatweretse ngo nta kintu na kimwe cigeze gitirigana. Yesu ashimwe. Ubugororotsi haryuriye, ukagenzura ubugororotsi bwawe, mubo mukorana, mubo musangiye ibikorwa, mu byo uri kurakora. Waba urudandazwa ukabona ko wayibikora mu bugororotsi, kuko Bibiliya avuga neza ngo umunzane uwesha nigisesema imbere y'iki? Y'Imana. Uhaye urakora mu kazi kare, tukabona yuko uhaye ugakora nk'ubugororotsi, hamwe abakugenzuye, hamwe bakukuravye, hamwe baza bakakuraba idonido, kuko Daniyeli yagenzuwe n'abantu batamukunda, bagira bati turondera akantu kose intambwe ku ntambwe, ariko basanga nta kigize gute, nta gitiriganye. Yesu ashimwe. Yesu ati ni iki gituma mutagenzura ibyo kugororoka kwa? Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma hajya twabonye amaze gutererwa mu rwobo rw'intama, umwami yababaye, aragenda agenda ku rwobo rw'intama, arahamagara Daniyeli. Daniyeli aritaba ati mwami, twabonye hanyuma aramwisha ati mwami, erega Imana yanje yandokoye, kuko nabonetse imbere y'Imana atagicumuro ngize gute fisi, kandi nawe mwami nta kibi nagizende nakukoreye. Naho yari mu gihugu ari nyagano, yarakoze neza, arekana ibiranga umuntu w'Imana, biragaragara mu mirimo yiwe ya misi yose, biraboneka ko agorotse n'abo vyakorana n'abagenzi we. Amvira
umugororotsi naho bagomba kumugirira nabi batebaga ntaho duca vre. Uyu muntu aragororotse. Yesu ashimwe. Ndabifurije kugororoka, kugenzura, turengane ibyo kuba baririmbyi, turengane ibyo kuvuga ubutumwa, kuko ubu abavuga ubutumwa ni benshi. Turengane ikinakiri. Yesu yababariye bajya bafarisayo ngo mwandyaryamo, ibindi murazi kubigenzura, kuko mutagenzura kugororoka. Yesu ashimwe. Ndanezerewe ko ndiko ndababaririra kugenzura umuntu ku giti ciwe, akagenzura karaba ko agororotse imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Ati ntaco mwami nagukosheje. Aragororokera Imana. Reka turabe hariya tuce dusozera icete ca mbere canditswe na Yohana. Icete ca mbere uko canditswe na Yohana. Icete ca mbere uko canditswe na Yohana, igice ca gatatu. Icete ca mbere ko canditswe na Yohana, igice ca gatatu, turasoma ujya murongo w'21. Ariko mu nkundire soma ujya mutwe w'amajambo. Avuga ngo uko abana b'Imana bakwiye kugirana gukundana. 21. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije, turashira ubwoba imbere y'iki? Na ya majambo Imana yasize mu mutima wanjye ngo dusangire y'ukugenzura kugororoka, kuko ijuru ni iry'abagororotsi. Yohana nawe arandika tehe bene data, yagiye imitima yacu itadutsindishije, turashira ubwoba imbere y'Imana, kuko nta wa muntu aturega, nta wa mucamanza dufise mu mutima, tuca dushira ubwoba imbere yayo. None Imana idufashe kubangiriza iki? Ukuvyo kugororoka. Ni imirongo abayumvise Yesu n'abahezagira. None rero turahaye kaze umuntu yifuza kugira icabara y'Imana. Hari aho wowe utagize imbabazi, Yesu yagombye ngo wikiranure, ubu umuntu atanga imbabazi. Turaguhaye kaze kuri Meri uko kigenda canke ku Nyamiramabi, ahantu ngaha mu gisagara, tugereranye basi, tuvuge ufise icufa na mugenzi wawe muraha, hanyuma agomba aje kugushengeza mu gipolisi. Ati rero mukiko murava ngaha mugenda, shishikara wikiranure nawe, shishikara murindi jambo umusaba iki? Usaba imbabazi, ukoma amashi uti ngirira imbabazi, ngirira ikigongwe, mbabarira, ngo ntabanze kugushikiriza umucamanza, kukushikiye mu minwe y'umucamanza, wewe aca yisunga ingingo, aca yisunga amategeko mu kugucira urubanza. Yesu yavuze ngo ntuzohava utarisha nikutagiki imbere. Bigomba kuvuga iki? Bigomba kuvuga ngo ijwi riri muri wewe mu mutima, ijwi rikubarira riti
mugenzawe, aha ibi ntiwabikoze uko bikwiye. Ndazi ko ngaha hari abantu benshi bakora ubuzi, baba bikorera utwabo, baba bakora mu nzego za leta. Aha ntiwakoze neza, aha ntiwakoze nk'umuntu w'Imana, aha ntiwakoze uko bibereye uwitwa ngo yarakijijwe. Ngushishikare kugira gute usaba imbabazi, umuntu agashishikara akihana akatura. Imana ishimwe. Yesu adufashe. Ndabifurije cyane kugenzura ukugororoka kwanyu. Yesu ashimwe. Ukaraba yuko ugororokeye Imana. Reka turabe umuntu umwe, turabe hariya ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 23. Igice ca 23. Igice ca 23. Dusome ujya murongo wa mbere. Pawulo yiregurira imbere y'abanyekombe. Pawulo ahanga amaso abanyekombe, arababwira ati, bagabo bene data, namanye umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushitsa ryari? Kuri uyu munsi. Pawulo mu bugingo bwiwe, mu kubaho kwiwe, Yesu ashimwe, ati jewe naramanye umutima. Arabyumva neza mu mutima ati jewe namanye umutima utanyagiriza ikibi imbere y'Imana gushitsa n'uyu munsi. Be Pawulo yaragenzura ukugororoka kwiwe, yarakugenzura cyane. Namanye umutima, yarazi ko agororokeye Imana, yarazi ko atunganiye Imana. Si ku Mana honyene, zingurura hajya 24. Kijya gice c'24 dusome umurongo naho nyene Pawulo yari ko ariregura. Dusome ujya murongo wa 16. 24 umurongo wa 16. Nico gituma ntaryo ngobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke kuki ku bantu. Imana ishimwe. Iteka ry'uwakijijwe, iteka ry'umuntu w'Imana imbere yayo nukugira umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi. Uyu mucamanza wo mu mutima twopfuma, jewe nopfuma nkora bike bibaho, mugabo nkabikorana umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi. Kuko naho wikora ufise umutima ukwagiriza ikibi, ku Mana nta kimaze. Beniko ego tugenzure ukugororoka kwacu.
ibindi turazi kubigenzura. Umuntu wese ku giti ciwe, mbega ndagororotse imbere y'Imana? Mbega inzamba yoca ivuga turaha nyene? Wumva wo musangane mwini vyavuze ngo ubu n'amahoro mu mutima wanje. Wumva ari amahoro? Wumva ubangirije kugororoka? Yobu niko yavuze. Yavuze ati naho ndi muri aya mageragezo, naho bimereye ukugororoka kwanje ndagize gute? Ndakubangirije. Yarakugenzura kabisa ati singomba ico ntirimutsa ngo mve kugororoka, ngo mve kuri kagakiza ka mbere, singomba icombuza. Noye murongo kugenzura ukugororoka. Ijuru ni iry'abagororotse. Ijuru ni iry'aba bagendana umutima utari mwijwi ribagiriza ikibi, utarimwo wa mucamanza agenda arabarega. Kandi Imana ishimwe, Yesu yavuze ngo ushishikare kwikiranura nawe. Ucumvise iryo jwi, ucumvise iryo jwi rikurega mu mutima, ukaca wihuta, ugaca bugufi, kihana, ukatura. Yesu nashimwe. Turabe uyu wundi yagenzuye ukugororoka kwiwe, Daniyeli. Turabe hajya mu gice ca 6 c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli. Imana ishimwe. Daniyeli igice ca 6. Igice ca 6 dusome umurongo wa 4. Nje simba dusome duhereye ku murongo w'21 tugeze ku murongo w'23. Maze babakuru n'abaganwa baherako barondera urwitwazo rw'ico borega Daniyeli ku vy'igihugu, ariko bamura ko urwitwazo na rumwe canke igitiriganye, kuko yari umwizigigwa, ntabonekwe kw'amafuti canke igitiriganye na kimwe. 21. Maze Daniyeli yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho, Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko, kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami acaranezerwa cane, avuga ko bakura Daniyeli muri rwago. Nuko Daniyeli akugwa mu gobo, nta n'agakwabo kabonetse kuri we, kuko yari yizigiye iki? Imana ye. Imana ishimwe.
shengero ry'Imana emwe Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa icubahiro. Ngaha Daniyeli yarabangirije neza ukugoroka kwiwe. Daniyeli umuntu yifuza kubangiriza ukugororoka. Hariho indirimbo twaro turirimba kera ngo turagushima mwami ko dukora ibikorwa byawe, ngo turagushima mwami ko tuvuga ubutumwa, ngo ariko ivyo ntibimaze. Ngwe mwami Yesu tubwire ko amazina yacu yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Turaguhaye kaze, turaguhaye kaze mugenzi, turaguhaye kaze. Wisuzume mu mutima, nta jwi rikurega, nta jwi rikubarira iki na kiriya. Kaze mu mutima wawe wereterere urusengero rw'Imana yera, mpwemara kongera kwizera kwishi agukomereze ukunda Imana uhoraho. Bazigame abarabe neza imisi yose. Abafasha munyaruke wakira umuvyeyi ntateba, mwinjire hagati. Mwizere mutenzure ngwawa nico nguha uze nuteme akirukunesha waracunguwe. Ukunda Imana uhoraho. Bazigame babe neza imisi yose. Abamurikishere z'umuco wera namwe mumwizere uze ntutinye akirukunesha waracunguwe. Ndakumbuye utumwabaze indirimbo yawe shikira Yesu uhoraho. Bazigame
dusenga Imana, dusengera abantu b'Imana bateguye imitima. Mwami wacu Yesu Kristo nyene ijuru kandi nyene isi, turagushime nyene irishengero ryawe wakoye amaraso y'igiciro kinini. Shimwa Gorogota. Haleluya, ugomba kuzogishira rigera ritanduye, ritagira agasembwe, ritagira ikirabagu, ritagira ikintu na kimwe ryogawa. Nico gituma wandikiye abarongozi b'amashengero muri Efeso ukavuga ngo ndazi ibikorwa vyawe, ndagushimira iki, ariko ndafise ico nkugayako, inama nkugiriye niyi. Haleluya, unesha azogira atya, uri no gutwumva ico mpema abwira amashengero. Turashimiye abantu ko bumvise ico mpema yera abwira amashengero. Tumvise ngo Yesu yerekanye abahigwa baribo, abahigwe s'abatunze s'abafise ibiki, abahigwe n'abafise umutima utanduye bazobona Imana, abahigwe n'abaturwe ibi bikorerwa mw'isi kuko bazokwirugwa, abahigwe n'abafise inzara n'inyota kugororoka ngo bazobihazwa, ngo abahigwe n'abafise imbabazi bazobiharirwa, ngo abahigwe n'abahamwa baho kugororoka. Niko mpwemu yera yatubariye aba bantu n'abahigwe. Ahandi tumvise rero ngo umuntu niyaja guteshikanwa ngo yikiranure vuba n'umurega kugira ntazoshika imbere y'urubanza ngo atsindwe. Amena. Tumvise uturega ahari cyane ni mu mutima, hari ijwi ryo mu mutima. Tumvise ngo umutima wacu iyo utaduciriye urubanza turashira ubwo imbere y'Imana, tuzoshitsa n'umutima mundi imbere yayo. Nico gituma bwati nkora, nico gituma ngobereza kugira umutima utari mwijwe ritagirize kibi. Haleluya. None rero Mwami Imana, aba bantu bumvise ijwi ribarega, ariko baraje imbere yawe, baraje kwikiranura vuba n'ubarega. Iri jwi ribarega ntirizobarega imbere y'Imana. Babaye abahigwe ko bumvise ivyo. Kubwico rero bavuga nka bati Mukiza, numvise ijwi ryawe imbabazi rimpamagaye ngo nozwe n'amaraso yawe, none nditavye Mukiza, ndaje amaraso yawe nanyoza ntunganye. Hanyuma uwoge tukabatunganya, bace bataha barimba bati nshimye amaraso yawe anguye kw'ivyaha. Ubu rero nzoshitsa n'umutima munda imbere y'Imana, nawe Yesu yoshika n'ubu nta bwoba norenguka imbere yiwe, atabwoba. Cyo gituma Daniyeli yavuze ati Imana yatumye n'umumarayika mbere aranzigama kuko nabonetse ntari kw'igicumuro. Urakoze Mana, igicumuro gikure rwose. Bavuze nka Dawidi ngo nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje, sinahaririye na ryajwi ryo mu mutima. Nico gituma haleluya, kuko witegereza mu mutima. Nuko Mana nubeze ubatunganye, batahe banezerewe kw'icyaha cabo cabakuweko. Haleluya. Nawe Yesu yoza ku mugoroba akaza n'ubu, bumva ati tuzoshira n'ubwoba n'imbere yayo. Urakoze mu izina rya Yesu. Ego dusabe abifuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera hamwe n'uwo bafise umutwaro kanaka. Yesu ko yararejo n'uno munsi niko ari, muhagurukaho muri, hanyuma dusabe Pasiteri Mugakwende abasabira Imana. Mwami Imana Data wa twese uri mwijuru, turagushimiye ko wivuga mu ishengero ryawe, ukavuga abahigwe ko abantu bagira imbabazi, kuko nawe uzozibagirira. Nushimwe kandi uragomba ko abantu bagenzura ivyo kugororoka. None rero abagiriwe imbabazi, abagenzuye ivyo kugororoka, harabahagaze hano Mwami. Bamwe baragwaye, abandi bafise ibibazo by'uburyo butandukanye, ariko ko turi imbere y'Imana, dufise Imana ikora, dufise Imana ikiza, dufise Imana yishura ibibazo, dufise inyenkomezi za Yakobo. Uyu munsi Mana, uyu mugoroba
umuntu ahagurukanye ikibazo icyo ari cyo cyose ari indwara iyo ari yo yose mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Munyanazareti turategetse mu izina rya Yesu, ryarindi ry'ububasha, ryarindi ry'inkomezi, ryarindi ry'igiciro. Wa mugabisha yavuze ngo vuga ijambo, tugomba uvuga ijambo Mana, ibintu biceceke mu izina rya Yesu. Kandi turasengeye n'abakeneye inkomezi, inkomezi za mpwemu yera. Igihe wagenda wabwiye abigishwa ngo ntagiye mpwemu yera ntazoza, ngo nawe niyaza azobigisha vyose, uwo nawe niyaza azobarongora, uwo turamukwiye niwaca atuma umuntu agenzura ivy'ukugororoka, niwaca atuma umuntu aharira kuko yaronse ubwo bubasha. Suka mpwemu yera, suka ububasha, suka inkomezi, suka Yesu kuko uri umunyenkomezi. Urakoze, turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen.